Naam, nkuko mwababwiye kuva kera twaje muri conference de presse ategwa na Ingo Love Band mwamaze kubona kuma image mbese n'ibigano bitandukanye twagiye turabahereza uyu munsi rero ni conference de presse batuhamagayemwo batubwira ibikorwa vya Ingo Love Band bigiye kugenda mbega projects bigiye kugenda zimeze gute bazofasha iki muziki w'u Burundi turi kumwe na president Wallace Willy Wale niko ni Wale Wallace Wale banyita Wallace Wale Suleiman Mendrad eza kwari rero navyisanze muko nyene gato staza kuri conference nyazina wowe tukuzi nko muri ivyo kuva kera wanashaka kufanya studio kuva kera gushikara muri rompo imbere yitwa gutari kuva hari yabo abantu pembeni ravaira zanga mu Gasenyi hari no bisanzwe iri studio Ingo Record usitsikana no muririmbyi ndi no muririmbyi nkora carrière solo yiwanje ngongera nkaririmba no muri Ingo Live Band Jane navuze hanza kuri conference nyazina gwa tubwiye bimeze ivya conference nabaje barinzi batanduka muri Ingo wanashaka na Koli na Oli bose bavuga yuko baririmba kaleso kabaririmba n'ivyo birazwe mugari kizo dufise hagati ya mwebwe muzondirimbo gake murahora cyane eske ni Ingo yabana canke ni ubafata mvuge wewe kuko ni wowe president oya na agenda abafata canke nta wifata kimwe gusa nuko tuba dushaka gukora ibintu kuri programa bikaba bizwe ati tugiye gukora iki niki rero nimba mwari mubona muri no misi tutareko turakora indirimbo nuko twari tufise izindi nguvu tuko turashira mu bindi bintu kugira ngo iyo uhagurutse uhagurukane n'inguvu umuntu abona tujya muntu arasa umuvumbuko mugabo umuvumbuko ufisa ugera utari wa wundi gusa umurindi wejo hirya y'icyo bikaba bihagaze na niyo mpamvu ubona indirimbo ya mbere ijya ndirimbo iri muri ni ya Ingo Live Band ya Wallace iri kuri chaîne ya Ingo nshasha twuguruye harona bahora batubazaho kubera iki Kelly ujya mukobwa ataririmba iki wati ntari bwagere mugabo ubu rero hageze karirimba nawe karirimba nawe bagiye kuza baramubona ku ndirimbo ziwe ku ndirimbo turi kumwe hamwe nka Ingo Live Band. Great. Wadamaga muri conference watubwiye vyinshi imigambi ishika 6 abadewe bazakunza Black TV ayibonye gusa ushaka kutukarizime gatoye umugambi umwe ugira ngo ushaka kutabura neza karizime gusa gatoya twatugira ati tuzogira iki vya uhera kuri wanashaka cyo muzokora ku munsi wa gatatu wa kabiri tariki 31 cyo kugura akabare ikintu cya mbere kwa kabiri azaba ari mardi tuzogira ouverture ya Ingo Club nico mu migambi twavuze no mugambi wa mbere uzotangura mu byo tuzokora tuzoririmba kahoke kujya vyahora biri nka concert ariko tuzobara baririmbyi benshi hazoca kuri scene hazoca baririmbyi benshi kuko tuzotumira presque abaririmbyi bose mu Burundi ama television nabivuze ija ama invitation turatangura kuyatanga yego kwa kabiri ku munsi wa kabiri kuva saa 12 z'umugoroba ni hajya kuri muri Rohero quartier NSS ni nyuma ya stade Ntwari kuri Avenue Muhinga nimero 4 ushitse haje nyene kuri stade ku muryango w'inyuma haje bakina judo birarabana na bar none uzozubona ivyapa biranga Ingo Club na Crown Royal haje uvuguti niho uwo munsi muzokwekana Chese ego tuzokwerekana Chese yo bar ibari dusigura imeze gute mwavyamwo harimwo bar isanzwe hamwe na ni tuvuze Ingo Club nuko ari kintu c'abantu bagiye hamwe irimwo rero ibintu bitanda ni resto bar boîte de nuit ni kuvuga tuvuze boîte de nuit ni kuvuga ko dushobora guheza kuvuza kakwe umu DJ akavuza abantu bakatamba bakaryoherwa atari nka za boîte za crystal za toxic oya mugabo umaze kuvuza mwijoro umuntu bagatamba ibabaye boîte aho nyene mwakivuze uko muza ofisi intuze ariko tugarutse kandi gato mu yame watubwiye uvuze no kugura studio uri code studio video ariko Jeff sikeza aho nyene uceke kuri Koli afise na sanzo ofisi na yiwe kandi mukavuga ko azo ari officiel mu producteur wa studio bimeze gute ubwo ntihaza bimuvuna cyane Ajeni baza ko ni vya bindi nyene usanga nga mu Burundi bigoranye bivanye n'uburyo ubundi bwo muririmbyi wese aba afise studio home naje nafise studio Ingo Record iri muhiri wanje na studio na Koli afise studio gwiwe ni kuvuga studio izokora iyo tuzoba twuguruye naziga zigumeho kuko je ndo muririmbyi negeza kugira studio yiwanje mu nzu nshobora kumva ati haraje akantu reka ndagakore cema mugara umuntu akankorere niga studio yego ndibaza benshi bamaze kubibona twaza kubibereka nk'ivyagenze conference de presse nk'ari imeze ariko Wallace je kana kubifuriza amahigwe ni jambo rimwe ugenda ubwiye abafanzi muri usanga nanje kino bapitaho kimeze neza mwakoze cyane kino nobwira abantu baraba Black TV mugire kwanza subscribe share na comment
tuba tubikeneye ibintu biba mwabonye ubunenge nabwo nyine mukabuvuga ikintu abantu bonyitega ko barabizi twe ntitumenyerwa kirazira ko umuntu atumenyerwa baze mari ku munsi wa kabiri kandi baze na vendredi nikuba tuzovuza mardi mercredi vendredi samedi dimanche hafi misi yose oya muri iyi weekend kubera bona mercredi ni weekend kubera ni nka weekend kubera zo bari konje yo bumwe yo kwikukira ndi kuvuga tuzovuza uwo munsi wa ouverture na mercredi tuvugiriza abakozi baba bavuye kudefira hama vendredi samedi dimanche kandi bibuza yuko kunwa ku mukobwa se kuba sambi turiko turabategurira ibintu vya jeudi ko badoza baranywa ama cocktail ya akozwe mu ubuhinga bwiza meza kuva 18h kugira 20h banwa kuri gusa badade murakoze cyane